Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Ora n'Umukama. Gihugu c'Imana dukoraniye muri ingoro y'Umukama kuri uyu munsi w'Imana ugira gatatu w'ubushikiro. Umunsi wiswe w'agahimbare. Mu kwitega Umukama duhamagariwe kwama duhimbawe uko Umukama ari watwuzuza akanyamuneza. Uyu munsi turumva ingene Yohani ari mu mvuto atuma kubaza Yezu yuko ari we yamaze kuza canke borindira uwundi. Natwe birashobora kudushikira ugasanga turi muri ibi na biriya biduhagarika umutima tukibaza yuko Imana yoba iri kumwe natwe canke yoba yaraduhevye. Umukama aduhamagarira kumwizigira gusumba, tukama twiyumanganya mu bitugora, tukamana ako gahimbare kukumwitega cane cane, tukagira umwizero umuhanuzi Isaya yashikirije igihugu c'Imana aho yerekana ko ubuninazwa bw'Umukama bugiye gushwara igihugu cayo. Aho rero bitugora tukidodomba ugasanga turataye ukwizigira tukava ku Mukama kubera ibi na biriya. Dusabe Umukama nyene ubwiwe abanze adutyorore imbere yuko duhereza ino nkuka nyeranda. Ndirega ku Mana rugira vyose, Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu iduha ubuzima budahera. Dusabe. Mukama, urabona ingene igihugu cawe kiriko kiritegurira guhimbaza ivuka ry'umwana wawe. Turagusavye rero inema yagushikira akanyamuneza ubwo rukiza rutuzanira, niyo gushemeza n'umutima mushasha ayo mabanga ahimbaye rwose. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe ari we Mukama wacu, w'Imana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Isaya. Intara yagadutse ninezegwe, ibisaka nibihimbagwe bitotahare, bishurike nk'amashugwe, nibitambe bitarike.
yagabanye ubuninahazwa bwa Libani n'ubutore bwa Karumeli na Sharoni. Bazobona ubuninahazwa bw'Umukama n'ubutore bw'Imana yacu. Komeza amaboko yarushe, mugorore intege zacitse, humuriza ab'imitima yatuntuye muti by'umutima amenyo mureke kugira ubwoba, nguyu Umukama Imana yanyu. Igihe cyo guhogwa kirashitse, Imana yabibutse niyo ije kubakiza. Amaso y'impumyi azocakanura, amatwi y'intumva azibuke. Ibimuga bizosimba bugeregere, ururimi rw'ibiragi rutera imbyino z'agahimbare. Ab'Umukama yarokoye bazogaruka, bazoshika i Siyoni bavuga amazina, uruhanga rwabo rusayangana akanyamuneza imyaka yose. Bamana ugweze n'agahimbare, amaganya n'amarushwa babaze. Iri ni ijambo ry'Imana. Mukama ingo udutabare. Niwaburanira bacinyizwa, agahivyo kurya bashonje, Umukama niwabohora baboshwe. Umukama niwahumura impumyi, Umukama yunamura abahetamye, Umukama akunda intungane, Umukama yamahagarikira bakavantara. Akaremesha imfuvyi n'umupfakazi, agasibanganya inzira y'ababisha. Umukama azokwamara umwami, we Mana yawe Siyoni, uko imvyaro zizogenda zirakurikirana. Ibyo dusoma mu ibaruwa ry'umutumwa Yakobo. Inshuti zanje, nimugumye umutima gushika aho Umukama azozira. Nimuraba umurimyi ararorera ibyiza azokwimbura mu murima wiwe, akiyumanganya gushika ronka imvura y'agatasi n'iyurushana. Namwe nimwiyumanganye mukomeze imishaha yanyu, kuko amaza y'Umukama ari hafi. Bene wacu, nimureke kwidodomberanira,
mwoye gutsindwa mu rubanza. Itegereze, umucamanza abahagaze ku rugi. Bene wacu, abahanuzi bavuze ku izina ry'umukama nibababera akarorero, babigishe kurinda no kwiyumanganya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluia, alleluia. Umutima w'umukama uri kuri jewe, niwe yantumye kumenyesha abo inkuru nziza y'urukiza. Alleluia. No mukama inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twayishikirijwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi aho Yohani Batista yari mu mvuto, amaze kumva ibikorwa vya Kristu, yamutumye ko abigishwa biwe ngo bamubaze bati, uri umwe yimirije kuza canke turorera uwundi? Yezu nawe arabishura ati, gende mubwire Yohani ivyo mwumvise n'ivyo mwabonye. Impumyi zirabona, abacumbagira baratambuka, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, aboro barigishwa inkuru nziza. Bisubiye, arahiriwe umuntu atazotsitara kubera jewe. Mu gihe babigishwa bariko barataha, Yezu yaciye yiganira ishengero ibirora kuri Yohani ati, mbega mwagiye kuraba iki mu gahinga? Ikibingobingo kizungagizwa n'umuyaga? None se mwagiye kuraba iki? Umuntu yambaye iziremvye? Ariko abambaye iziremvye babarizwa mu ngoro z'abami. None mwagiye kuraba iki? Umuhanuzi? Ego cane ndayebabwiye, ndetse aruta umuhanuzi. Niwe nyandiko iroreshwa ko ngo, ngiyi intumwa yanje nitangije imbere yawe ngo gutegurira inzira. Nukuri ndababariye, mu bana b'abantu nta numwe asumba Yohani Batista, ariko mu bari mu bwami bw'ijuru umuto muri bo aramuruta. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Uri umwe yimirije kuza canke turorera uwundi? Bavukanye, ico kibazo kirahambaye cane. Turumvise ico kivuyeko. Umwanditsi Matayo atubariye ko Yohani Batista yari mu mvuto kubera ijambo ryiwe ry'ubuhanuzi. Yaratawe mu gasho, ntiyatinye igihagararo n'ubukuru bwa Herodi, ntiyavugiye mivumbi kumuvumba, ntiyariye umunwa mu kumuhanura. Yamubariye ijambo ry'ukuri ati, nturekuriwe kuba ufise umugore wa mwene wanyu.
ngiryo ijambo ryamukoze, ngiryo iryamutaye mu ngoyi, mbere ni naryo ryamuhitanye. Ariko naho yarizize, uwamwatse ubuzima atamuhaye nawe nyine ntakiriho. Uri umwe yimirije kuza canke turorera uwundi. Yohani yatumye intumwa kubaza ico kibazo Yezu, amariye kumva ibikorwa vyiwe. Yaravyumvise, ariko kubera ko yari mu mvuto wamengo haracara gahaze. Ni nkuko yomubajije ati, ntubona yo ngo wowe, ntubona ko ndiko ndazira ubusa, ntubona ko igihugu kiri mu kangaratete, ntubona ko ducinyizwa n'abaromani, tugacinyizwa n'uyu mucangero wabo Herodi. Erega ni wewe twari tuzi ko uje kubogora ingoma y'Isirayeli. None aya makuba ndimwo kumwe n'abatari bake mu Bayahudi ntaca kubariye. Burya nyene yoba ari wewe twari twiteze canke hoba hari uwundi azoza. Tubwire, dutomorere neza. Bavukanye, Yohani Batista ari mu mayira abiri. Abonye yagowe hamwe n'abandi baba mu gihugu, umutima waramwanse mu nda. Turazi neza ko aho Bikira Mariya agiye kuramutsa inshuti yiwe Elizabeti, Yohani ari mu mbanyi ya Elizabeti yagize agahimbare ko gusanganira umukiza ari mu mbanyi ya Bikira Mariya. Kandi turazi ko aho amariye kubatiza umukama yamwerekanye nk'umwagazi w'Imana ukuri igicumuro c'isi. Yohani Batista yarazi neza ko Yezu ari we Mesiya, nukuvuga Kristu, nk'uko yabishuriwe n'umushobora vyose ngo uwo uzobona mutima yurukiye ko akamuhagararako niwe abatiza muri mutima mweranda. Nuko tubisanga mu nkuru nziza ya Yohani kigabane ca mbere umurongo wa 33. Vyongeye turazi ko yamuteguriye inzira. Ariko naho yarazi ko ari we Mesiya, uwo Mesiya bwiwe yabawe canke abandi banyagihugu bari bazi ko buzokwigaragaza mu buryo bwa politike, ahindura intwaro, yirukane abaromani, ashinga ubwami bw'Imana ariko bwami bwa Mesiya, aronsa amahoro igihugu, abantu batunge batunganirwe. Ni muri yo ntumbero rero twumvise Yohani yabajije ico kibazo, uri umwe yimirije kuza canke turorera uwundi. Mu mutima wiwe yagira ati, mbe ubwo yoba ari we? Sinoba narihenze aho namushikiriza igihugu c'abantu. Ivyo bibazo bavukanyi natwe biradushikira, tukavyibaza mu gihe tuba turi mu maganya, mu gihe tuba twugarijwe n'amakuba canke turi mu magorwa atagira izina. Ukwemera rero kugasubira inyuma, umuntu ntabe acizigira ic'Imana yamuraganiye, mbere ijambo ryayo akarigira kamakenga. Yezu ati, arahiriwe utazotsitara kubera jewe. Ayo majambo n'umusozo w'inyishu yarungikanye intumwa za Yohani. Yabanje gukora ibitangaro babona nk'uko Luka yabidushikirije. Umwanditsi Luka ntashikiriza amajambo ya Yezu ubwo nyene, aca abanza kwerekana ingene Yezu yabanje gukora ibitangaro za ntumwa zirorera zibona, nkuko tubisanga mu nkuru nziza ya Luka kigabane c'indwi umurongo wa 21. Araheza rero Yezu abatuma kumubwira ivyo bumvise n'ivyo biboneye n'amaso yabo. Ati, impumyi zirabona, abacumbagira baratambuka, abanyamibembe barakizwa, baratyororwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, aboro barigishwa inkuru nziza. Bisubiye, arahiriwe umuntu atazotsitara kubera jewe. Mu yandi majambo ni nkuko yovuze ati, ntimunyiyumvire uko ntari, ndi Mesiya vy'ukuri wasizwe, ndi umwami, ariko rero ubwami bwanje ntibumeze nk'ubwabo baromani na Herodi mubona babatwara. Ubwami bwanje subw'igikenye, subw'umuheto, subw'ingimba, nubw'ingingo nyabuna. Ntihagire muri twebwe ucibaza arondera inyishu nk'uko aziyumvira
ubwenge bwiwe. Nyabuna kitubera akajya ko gukura mu kwemera ibitugora tuba turimwo, bidutume twumviriza ijwi ry'umukama cyane. Nitugume mu bibazo bizunguruka mu bwenge no mu mitima yacu, ahubwo nyabuna twugurure amatwi twumva ico umukama avumera muri twebwe. Ateye ivyo nagukoreye, ateye ivyo nakoreye inshuti zawe n'abagenzi bawe. Tereza amaso inyuma urabe kahise kawe, kanura urabe ikiganza canje mu buzima bwawe. Nkako bakunzi b'Imana, umukama yaraje ari kumwe natwe utatuvirira gushika ku muhero w'isi. Vyongeye niwe yimirije kuza mu buryo buboneka n'ubuninahazwa, aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Niwe mwami wa bose na vyose, ubwami bwiwe yarabutanguje, ubwo nabwo bwakira imitima iciye bugufi ikemera guhinduka. Kuko mu kubuduhamagariramwe agira ati igihe cashitse kandi ubwami bw'Imana buri hafi, nimwisubireko kandi mwemere inkuru nziza. Aya niyo majambo ya mbere twumva ava mu kanwa k'umukama wacu Yezu Kristu atanguye ubutumwa bwiwe. Igihe cashitse kandi ubwami bw'Imana buri hafi, nimwisubireko mwemere inkuru nziza. Nimuhebe ibicumuro vyanyu. Ibicumuro nyabuna nivyo bibuza amahoro abantu, nivyo bibabuza ukwizigira Imana, nivyo bibatesha umutwe bikabatuma baba mu maganya atagira izina. Yezu yarabivye imbuto y'ubwami mu mitima yacu. Ico dusabwa no kuyivomerera uko bukeye uko bwije kugira ngo ikure. Ubwami bwaratanguye ariko ntiburaranguka nk'uko umukama bishaka. Buzoranguka umunsi tuzoba twinjiye mu buninahazwa bw'amaho. Tumufashe rero gutsimbataza ubwo bwami mu gukomeza umuvukano, ubumwe, amahoro n'akanyamuneza aho tubaye. Nitwishinge ivyiyumviro bitari byo bicanishamwe abantu n'abandi. Ntihagire ukora inabi nk'uko bamwe bavuga ngo ubuze uko agiragira nabi. Ihibambewe. Erega ineza ntihera, urukundo ntiruhera. Tugirire neza bose rero tutaravye ibinabiriya. Imvo ni nyinshi zotuma abantu batogiriranira neza, mugabo ivyo vyose tubirengere kuko turi bene mugabo umwe, turabi Imana twese. Amaganya rero adushikira mu buzima bwacu n'izindi ngorane ni nk'inzahabu ityorogwa n'umuriro. Tuba tumeze nk'inzahabu iri mu ruganda kugira ngo ukwemera kwacu gukomere, gutyororwe, gukira ivyijiji. Nituzere urukiza nakoyoko k'imitima yacu kuri bakanaka. Bakanaka hariho bakanaka babayeho, hariho bakanaka bariho ubu, hariho bakanaka bazoza. None abo bose nibo badukijije, nibo badukiza, nibo bazodukiza. Tumenye yuko umukama ariwe mutananirwa, niwe mudatsindwa, niwe mushobora vyose. Bavukanyi, umukama we mizero yacu natwerekeze ko inyonga ziwe, atumurikire n'umuco wiwe muzima kandi utazimiza, aduhezagire